Kelly sa ndagutera inkuru sha hewe haje kurengana abatipe babiri ngaho ba grave umwe rero sha twarabana hamaca ararengana batesa Mahisa je naho rambona imenga ibintu by'abatipe naco bikubwiye uno musi vyagenze gute uwo muntu nshaka kumubona hewe la prochaine fois dusuye guhura turi kumwe nzoba kwereka uzoraba komi kandi bakuntumye none ego nukuri ariko mana yajamba bwo ngorewe ngaha ni nyabaki nivyo nkwiye kwa muganga aho kubiraba utereye hasi biranyerekeye rero wewe ntibikuraba ariko ayo magogwa ngorewe ngaha ni nyabaki hari umuntu yagowe amagogwa ngorewe ngaha Etayo je yarakubwiza kuri bicaho biciye je naravyaye Ah bon? Tiens. ndabikubwiye kugira ndakubabaza ariko kugira nanje numva ko noremuruka kandi je nabona urukundo rwacu rwavyarahindutse ntirukiri meze uko twatanga mbabarire ko ntabikubwiye kare mbabarira ko ntabikubwiye kare gusa sikigongwe Usate che comunque. Oui, Sophie. Sophie. Namahoro. Sophie uranteye ubwoba. Sa? Ego, Sophie, ego. Ego nari mvuye gusoma utuntu ngira ndatushikane muhira. Ego sha Sophie. Tekana ndaje sha. Serveur. Zanini akusenga. Nyarutse shani nyarutse. Ibi ni biki habaye iki J.Pierre habaye iki kugira ube mu kabari izi save murabona amasaha mari ngo nize ndiruka ukampamagara nkuko wibagiye ko wowe uri mwikonje nanje ndi ku kazi habaye iki vrema kugira ngo uze mu kabari Serveur, nzanira koke kanye ngaho. Umve ndakubwire Charles. Ntushobora kwibaza intuntu n'umubabaro nagize. Sophie ambwiye ko avyara. Nababaye gushikaho numva umengo noturika. Gushika ubu sinshobora gutora igituma tutavyara. None ubaho suramubwira yuko wavya abana babiri kandi bamahasi. Umve Charles na. Wewe noshobora kumubwira gute ko je mfise abana ntashobora kuberekana. Kuzi ko twabavyaye anje agaca batwara nubu ntazi iyo bari. Wumva noshobora kubimubwira gute nk'ivyo. Ivyo noshobora. Umvesha ndakubwira inama. Urajya umutima amenye ubimubwira ibintu bigishushe.
ahandi ho ugira ingorane mu rugo. reka we nimba kuvyo joca bitera akajagari mu rugo ivyo navyo noshaka kubahuka gusa nzoshobora kuraba ingene ndamubwira buhoro buhoro tugende kwipimisha kwa muganga. Omwesa. Bon, urabona amasaha aragiye. Gira iheze nzo gufise mu kirahuri, ndagusubize muhira hama nanje usubire ku kazi. Karibuje. Safi ni sawa, mahoro. Sawa yiwanje sha. Oya ntumbwire ko kiri muri yawe. Uracyameze kwa kumpa telefone umeze. Habaye iki? Sha. Ikaje wanteye ubwoba. Yego sha. Nari numva ndushe mu mutima ndemerewe urabizi. Hewe ndavuga nti ndabwira J.Pierre ndamubwira ko navyaye ndamubwira byose kujyanye n'ubizi. Wabimubwiye? Ndamubwiye. Mbega mana yavyakiriye gute? Yavyakiriye gute ko yaciye haguka agenda. Urabona ijambo rimwe Ndabyumva. yaciye haguka agenda. Cyane ubusinzi. Sinzi. Yumviriza sha Sophie ndakubwira. Sinzi. Nukuri ndakubwira ntivyoroshe. Nari narabikubwiye. Ibyo bintu nta mahoro byo kuzaniye. Narakubwiye kuva kera ati Sophie ivyo bintu bivuge. Nukuri nta mahoro mukigera muronka mu. None ubu amahoro ngiye kuyakura he? Jewe ndibwira yuko ibyo bintu bigiye guhindura ikintu mu rugo rwanyu no mu rukundo rwanyu. Ariko rero ndakubwira J.Pierre ndamuzi si umwana mubi. Hajya nyine ntihagoreye cyane. Hajya yarakiri isura shoke. Ariko ubu nukuri ndibwira yuko niyamara gutekana akavyakira agaruka ari uwundi muntu. Hanyuma rero urabona yuko n'amasaha ariko aragenda. Reka ngende nzogaruka kandi ndazi ko nzosanga byaratunganye. Yego sha Sophie. Ntacu. Yego. Nanje ni Marisa, umugenzi wanje twakira. Wow, Kelly ni bon. Ni bon. Nanje ni yahe? Enchanté. Ariko ngombe bashashe nga. Oya, Marisa no ari mushasha. Je natangaye nani academique. None katubariki. Yego, ibasha mugira umunsi mwiza. Yego. La. Filippo, Sa? tantina ari he? Kare vuga bukebuke. Habaye. Musi habavye. Amazumanya munini ari mu cumba kandi azi ko bitari mushikirana rimwe. None habaye iki afise ingorane? Ngerageje kuraba nabonye ko mengo ntameze neza kweri. Kandi naho mugenzi we avuye ngaha kumuraba. Bite fi? Ni sawa boss. Amakuru amwe. Ni sawa. Sofa ari he? Ari muri chambre. Ah. Voilà, Sophie. Voilà. Oui, non, quand même, va hasi. Ndakubabariye, va hasi. Nta problème. Yego. Merci chérie. Umve ndakubwire Sophie. Cewe sinigeze na rimwe
ndeka kugukunda naho tutari turaronse ikibondo gusa wewe ni utabibona sinzosubira sheri ndakwemeye ko ico ntazogisubira mbona mu rugo atamwumvikano tuyaga ntiduhuze ndabona ko hari byinshi vyahindutse ariko byose byava kuri wewe kuko igihe cyose tuvuganye washaka kuvugira hejuru ariko unyemereye byose tuzohere tuza turabwiza kuri ntihagire ikintu dusubira gushanya shit umve ndakubwira kandi twoca turaba ingene tukugenda kwa muganga kugira ngo turabe ikibazo aho kiri tukagenda tujanye uravyemeye shit turyohewe cane Ahisa. Oui. Ingo ndakubwire. Ingo mbwire ngaha ndacerewe. Mahisa vraiment. Ceinture yanje yakuje iri hehe? Sinzi ahantu muziri gute ni wiheruka je ndayikeneye nukuri sinzi ahantu ivyo je ntumbarira ingo uyirondere niyo nateguye kwambara nambaye akanzu yaje hano abatunda amasentore yahuje ni ntabwo ugende kuyibona Ndacerewe. Ivyo ntumbarira. Kandi je ndakubujije. Ntuzi upfise kubura ku bintu byacu n'umusi n'umwe ufate gwawe kandi ufate gwanje bingeza ahantu ntuzi ukumura Mbere izo nduru nibiki mama mubwire mama izo nduru tumanye bose ngo mutera nibiki sentore yaje yahuje baheruka ngo ntaziye cumi rasana vyankasa nk'abandi bavyaye bashobora ngo mutera induru mwana gusa mama kwese jewe wamumuvugira bisi yose mama mumuvugira mubwirampe ndasavye izinduru zive ngaha abandi barumvikana basangira ibintu vyose je nta kintu cyangwa gusangira nawe azokwambara guhibona mbari kwanje umuntu adashaka kubika ibintu ivyo ntibibona gusangira sishaka je ntabyo nkeneye Nikuri ndanezerewe cyane kubona dusubiye kuganira neza oya na jewe nukuri biraryoshye byarahise mu mutima Ifuko urabizi vraiment ndaryohewe vraiment hewa rero je ntugire sinorohewe mu buzima je nagize ibibazo niga mu mwaka w'icenda naciye ntwarinda ndatwaza n'umunyeshuri twigana hama amaze kuyintwaza acaranyihakana anyihakanye muhira ngo nindayikureyo naragize ibibazo ariko nase kuyikuzamo haragera aho ndavyara turi kwa muganga mujeye kuvyara haca haza umuntu atigeze aronka umwana yeko arondera uwo yadopta cyo ndabwira ngo wamuhuwi wanje mugana narumva yuko umuntu nakeneye kumubona mu maso kuko narumva ko umunsi umwe nongera nkamwaka umwana yes aho rero niho nagiriye ikosa kuko abavyeyi banje baciye barinda bapfa batambwiye uwo muntu mu mutwe harimo ko noheza amashuri gusa mu nyuma niho nicujije narogrese cane rero wewe jewe sinzi ubu simbona nyene nitwoje kwa muganga bakazoranga itubazo savyara sha Sophie numvise kugene vyakugendeye nukuri birababaje cane mugabo reka kahise tukareke twibande kuri kazoza sisa kuko hajya umuntu wese agiye ariyumvira ibintu vyarenganye nta kintu na kimwe yokora pardon Allô? Amahoro Kasupa. Ni sawa hiyo? Ego. Yo. Mana yanje. Ntumbarire. Bo nta kundi madutegera ya mbere cyo manuke hanyuma usigaye tubivugana mushitse yego sawa Niki Gaspar yagize ibibazo ruguru ndamubwiye ngo cyo manukana abana hama tubivugana kuko bagize ibibazo bikomeye cyane nukuri birababaje gose ko tubashasha no kubamenya niko bivuze murabizi
mbega urazi umunsi wa mbere nako nawinjira mu biro ko nabonye umenga isura si umunsi wa mbere ndayibonye basha naje narabibonye je n'umunsi ndakubona narabonye ko ndakuzi mugabo narimvira no ndakuzi ntaho nibuka ariko turazinanye vraiment ivyo byose yego ariko mugabo mu gisagara nyene ni hati usanga duhurira mu mabanza canke iki birashika bon hogi tugende ndakwereke abakozi muzokorana rero hewe sa nibyo warabyumvise ni by'amasasha cyane habyumvise ariko ndiga bimeze gute hewe neza ngo nta bintu by'amasasha bimwe bya noire zimwe za vere pi c'est fini ibyo byose bazaba bateguye ikiyasubirira niwe twosumira muki tuko batanga kuvyiyumvira ivyo ko bashobora kubwira niwe twosumira muki ibintu byose nisa kubwira coco iby'amasasha je numva byabingeze ahantu twizere ko babiteguye akazi mwagahagaritse ko muri ko murakubita ikiyago ngaha mu biro ni ukuyogora no kuvuga vyonyene gusa mukwiye kubandanya gukora akazi neza mutirirwa muravuza induru gutyo nyene hanyuma muri uyu mwanya nari ndabazaniye umukozi mushasha yitwa Marie Ange mumwakire mumumenyereze akazi ndaza azokashobora neza umwana wanje turazilanye yitwa Ange uyu nawe yitwa Pauline ashante ngira ngo azaca munyigisha akazi yego cyane rwose hewe bino bintu bya gongenike birabishe vraiment ifise umubebe ushobora kwibaza ikashanga nabwo kagomba gakwiza umwaka kanisho karati none gaporo ntibogenda kiravye umwana none cemura akazi atari kirenga mukandisha genda shabura umwana ukimara mu bikozi ninde babaza ubishitse ukagenda ubushefa akabimenya nta ngorane n'imwe hewe nta nakinisha urumva mwiyumvikanire n'uwo mukorana murabipanga kugira ngo ntabe ingorane n'imwe ariko uracari mushasha akaza shefu ubucungera mubwira ikintu haciye ngaharagara arenze wowe kujyanye bisabasha sawa keza kana umwana mwiza ati umwana mwiza reka reka kurya n'inzoka zakuyindira uzamubona reka 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 uzobyibonera n'indiri Mucho dushime karibu bashe karibu mpanda batwaye amahoro gaso amahoro ni amahoro karibu ngo yabugaye mwarabaye inkumi n'imisore rero J.Pierre sawa je nitegereye jimbora umugore umenga nakoma ariko kazi oya ari mikonje mugabo urazi ubuzima buragoye nk'ubu we ariko arirukanga mu ma association no kwiyungunganya no kwiyungunganya burya urazi abana ari uko basigaye baja mu mashira hamwe cyane kwiyungunganije mbega ubona byogenda gute ubuzima bw'ubu ntugire ngo buroroshe umuntu atagiye ariruka ngahagarika ngahagarara nash yabikanye aya kera ni warukuru atuwacu nta matara ari kubera hariya hamahakanye nagira ngo ukunda ibikanye sante rero amashuri yadujeje turahetse ngo duhe urukanya ndimo ndandika igitabo sa n'urangije yego ayandi makuru rero yiyo amakuru atari amakuru
n'amahoro yego n'amahoro basha ibyo wambariye ejo hamwe wa telefona narabyumvise ni kurya nyene basha n'ingorane kweri biragoye ya rero gasupari asha nyuma ya vya bindi byarabandanije gushikaho jewe ndakigira ijambo inyuma yo guturubika abana harageze hatakibagaburira wumve nawe iryo wara wa Mungu kugira aho jewe ntagira ijambo mana y'i Burundi hanyuma nyuma yo guturubika abana yego harageze aho atakibagaburira wumve iryo wara wa Mungu ko wari wambwiye ejo hamwe wa telefona ngo yaragiye rero ntiramenya iyo yaroye urambaza gasha amazi imisi iyi itatu ntazi yari narabajije aho nomenya hose barampakaniye niwabo ngo ntawe uhari ariko amatwi ansumira sha ngo haronse ukiri muto mugabo rero icyo si cyo wimba wacu abana banje byanse rwose urazi ko nanje amagara nkitsi ntari bubafashe uzirukana n'ingene bari barangoye kuronka wa Mungu sha burya gupfakara biragatsira wenda azi kuri mahwera abana nabo bazoguma nganda bandikishe mu ishure bige inzira yagutse kandi bazobura ico barya imana ikumbezagirire yongere igoye imigisha no kuri ku imana reka bona nori bona bitega mwana nsoma ewe bita wewe uje nk'imfuvyi kakibonja je ntabantu naruhuke guzosana mu urumva natebe kwa mayirike nagorobeje twagiye mu nkuru umwanya sanze wanjanye ngira ndabe ntiguru tworoshe dufungura mu ijoro ariko masimba nkunzi zaje mu mihana bazi uko bizana insaku nyinshi ninga mwana izo saku muri kurambwira uzumva hiye je nawe urantangaza okay reka mbike navyo nze ndagufashe ego bikucuza hari ahantu nzozindukeje Mwaramutse J.Pierre yo aravyuka murakenye mu ndeme ku muryango wanyu wose ngo nindere nimba wumva bidashoboka urambwira abana ndabasubiza inyuma ivyo ariko vyimvira imbere kubazana